Kaze muri iyi nkuru ijanye n'iki kiganiro. Muri iyi si yuzuyemwo akarenganyo n'ibintu byinshi bitumvikana, hari ibintu bimwe bimwe dukwiye kumenya tudakekeranya, hakaba n'ibindi tuzokwama dusangamwo bidushikako kumwe twese. Tuzokwama tubona abantu bamwe bamwe babayeho batunze bamerewe neza, n'abandi bari mu bukene butagira izina. Bamwe bamwe bazokwama bafise imvo zo kunezerererwa aho bageze, mu gihe abandi nabo atakindi bafise mu mitima atari ishavu, ingorane no kwihebura. Ariko impera n'imperuka twese turindiriwe n'ikintu kimwe gitegerezwa kudushikako twese. Ico naco nuko vyanka bikunda twese tuzopfa tukava muri iyi si. Ariko no muri uko gupfa turabonamwo ukutangana. Urasanga umunyakibi arangwa no kwikunda, abaho kugeza mu busaza agapfa mu mahoro, akikijwe n'amatungo yiwe, mu gihe umugore mwiza akiri muto yaratanguye kubaho neza, usanga ngo yarapfuye yishwe n'ingwara ihambaye. Mugenzi, asanga warashikiwe no kubaza ikibazo kivuga ngo kubera iki umugororotsi apfa akiri muto? Ndagufitiye inkuru nziza. Imana irazi urupfu urwo ari rwo rwose rw'umugororotsi uwo ari we wese. Si ibyo gusa, iritaho abari mu ngorane, kandi n'abagize ibyago bidasanzwe Imana iri hafi yabo ngo ibatabare. Kaze muri kino kiganiro aho dushishikara kurondera inyishu z'ibibazo bigumye vyerekeye Imana. Muri uru rukurikirane rw'ibibazo bigumye vyerekeye Imana, uyu munsi turi ku kiganiro ca gatandatu cerekeye ikibazo kivuga ngo kubera iki umugororotsi apfa akiri muto. Izina ryanje ni Toma, kandi nari umwigishwa wa Yesu. Namaze imyaka 3 ndamukurikira, agendagenda mu gihugu hagati, yigisha inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, akiza abantu amajana n'amajana ingwara n'izindi ngorane zitovugwa. Ariko naho namaranye igihe kirekire na Yesu, nagumye mfise ibibazo mbaza. Ibibazo bigumye wamenga nta wundi abibaza. Ubuheruka rero igihe twari twerekeje Yerusalemu, abantu benshi cyane baguma bamukurikira kandi barushiriza kumushira ku imitima aho yaja hose. Kandi bose bari biteze yuko adugiye Yerusalemu kwifatanya n'abandi mu minsi mikuru ya Pasika. Ariko naho Yesu yafashe ingingo yo kujayo, ugo rugendo ntigwabaye kumunezero aho yaja hose. Kandi muri twebwe twamukurikira hari ubwoba bwinshi dutinyirira umutekano wiwe. Hanyuma mu ijoro ryacu rya nyuma buca dushika mu gisagara, narongeye mfata akanya ko kongera kumubaza ico kibazo. Yesu, nobaza ikibazo? Nta ngorane Toma. Kubera iki dutegerezwa kugenda i Betaniya? Urabona ko atari kure y'igisagara, atanisa aho umuntu yohagenda. Uraza udakekeranya yuko babakuru b'idini b'i Yerusalemu bafise abapererezi benshi hariya, kandi bazoguma bagukurikirana. Erega tuja kuraba mugenzi wacu Lazaro. Ego, jewe vy'ukuri ndakubaha. Mugabo wewe nyene warivugiye yuko Lazaro yahwereye, amaze iminsi 3 ahwereye. Uribaza ko vy'ukuri ari vyiza kwiyerekana ahantu hegereye Yerusalemu kubera gusa kubaho wapfuye? Data wo mwijuru ntararangiza ivya Lazaro Toma. None ni kuki so wawe wo mwijuru yemeye yuko apfa? Nkurikije ivyo numvise uvuga kuri Lazaro vyose, yari umugororotsi, yaritaho abagwaye, agafasha abagowe. Kubera iki Imana yokwemera yuko umuntu mwiza nk'uyu yopfa akiri muto nk'uko? Toma, ikibazo cawe ndacumva, ariko umenye yuko atari nkenerwa yuko Imana isobanura ibintu vyose. None ga Yesu naho biruko, ni kuki worinda kujayo? Biza gufasha iki? Rimwe na rimwe hari aho biboneka umenga ibintu vyabaye nabi cane, ariko bigahindukamwo ibihesha icubahiro Imana. Ariko Yesu Toma, ego, kuri ibi unyizere, kandi wizere Data wo mwijuru. Ego Yesu.
Yesu wumva ivyo iryo jwi ry'igihuna ni igiki? Ni mu muryango kwa Lazaro. Ibyo mwumva n'akaruru k'abagandaye. Yo, utekereza kuba ari umuryango munini? Nibyo n'umuryango munini. Ariko turaza kuhasanga n'abandi bantu benshi baje bavuye Yerusalemu. Lazaro arakundwa kandi arubahwa n'abantu benshi. Niko biri. Lazaro yari umuntu akundwa n'abantu benshi. Yego. Wibuke wizigire data wo mwijuru. Laba Yesu. Ni wa mukozi w'umugenzi wawe. Ujya mugore bazananye nawe ninde? Ni Marita mushiki wa Lazaro. Yesu, ni wewe? Ahubwo asa n'ubushavuye. Yesu, wari he muri iyi minsi ine? Mugenzi, iyo uwo bari hano, umusaza wanjye ntaba yahwereye. Kandi n'ubu ndazi ko ibyo wose aba Imana byose Imana yobiguha. Humura Marita, musaza wazokira. Ndazi ko azozuka mu izuka ryo ku munsi w'iherezo. Ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ndahazokwigera apfa kugeza ibihe bidashira. Urizeye ibyo ga Marita? Ego me mugenzi, nizeye kuri KRISTO umwana w'Imana, umwe wo kuza mu isi. Murakoze kutwumviriza. Mushishikara kumviriza inkuru ijanye n'iki kiganiro. Turacari ku rukurikirane rw'ibiganiro ku bibazo bigumye byerekeye Imana, dufatiye ku nkuru z'abantu n'ibintu tubona mu ijambo ry'Imana. Mu kiganiro giheruka twarabiye hamwe inkuru ya Lazaro, umugenzi wa Yesu yari yapfuye. Ibyo byateye ibibazo byinshi mu bigishwa ba Yesu, babaza igituma abagororotsi bababazwa mbere bagapfa. Uyu munsi turabandanya iyi nkuru turaba ukuntu Yesu yagendeye umuryango wabuze kandi agahurirayo n'ibindi bibazo. 어떻게 지냈어요? 아유, 참, 잘 지냈어요? 별일 없었죠? Yesu, turindiriye iki? Turindiriye Mariya? Mariya? Ego, avukana na Marita. Ariko no kubera ikatanyaruse ngazanane na Marita. Kubera ko yashavuriye ngo naretse musaza wabo arapfa. Ngo yaraje. Wabonye Gamari, Yesu yahavuye aza? Ego, haheze iminsi ine musaza wacu yapfuye. Mari, kumbure nureke. Mugenzi, iyo uba wari hano, musaza wanje ntaba yahwereye. Oh, Mariya. Oh, Marita, tuzogira gute atakiriho? Mwamutaye hehe? Mugenzi, ngwino urabe. Fili, sinari bwabone Yesu arira. Aririye mugenzi we yapfuye.
ingene yamukunda mugabo mbega urumva ivyo bariko baravuga bande bamwe mu bantu bari ngaha baje bavyizare abagandaye bavuze ngo iki? numvise umwe mu bari ngaha avuga ati mbega uyo yahumuye amaso y'impumyi ntiyoshobora kubuza uyo ngo ntapfe. Nuwuhe mwerekane ninde yubahutse kuvuga ikintu nk'ico? Ntaco bitwaye bose bariko baravuga ibintu bisa n'ivyo. Ingotoma turasigaye inyuma. Wobuze iyo tugiye? Ngira twaba tugiye kumva. Kumva? Gukora yiki? Sindabizi. Noneho raba turashitseyo. Ihimva ngirya. Yemwe gaye kijya kiwe cuga yimva kitegeza kuba catembagajwe n'abagabo bane. Umve. Maria babwira uti nimukureho rijya buye. Mugenzi erega baramaze kunuka kuko amaze iminsi 4. Ibi bintu ni nk'ubusatsi hagomba gira ikigafiri kubera ikagomba ko bugurura imva. Sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Kura hiryo buye. Filipo dukwiye kugira ico dukora ahava yinjira mu mva yihumanye kubera ariko arashira aba bantu bigorewe muri ibi bintu. Data ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi yuko unyumviriza ubudasiba. Ariko mbivugishijwe n'iri shengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko wantumye. Lazaro, ngwino sohoka. Lazaro wari yapfuye akiri muto uwo munsi arasohoka ava mu mva ari muzima kandi ameze neza. Umuryango wiwe n'inshuti ziwe bose baba mu munezero utagira uko ungana. Cabaye igihe kidasanzwe c'intagereranywa kitari bwigere kiboneka mu buzima. Ico gihe rero Yesu yarerekanye neza yuko ari we wenyene afise ububasha atari ku ngwara gusa ahubwo no ku bugingo no ku rupfu. Uwo mwanya ibibazo byose byahora birwanira mu mutima wa Toma biba biraheze kuko aho hantu yariboneye n'amaso yiwe Yesu ari we ko ari umwana w'Imana kandi ari we nyishu muri byose.
wakoze kutwumviriza muri kino kiganiro aho twishura ku kibazo nyamukuru kivuga ngo kubera iki Imana yemera ko tubabazwa. Hari ibibazo bitandukanye abumvirije kino kiganiro bagiye bibaza, kandi twagerageje kwegeranya inyishu zavyo. Twizere ko nawe uza gufashwa. Kubera iki ujya muntu twumvise mu gakino yavutse ari impumyi? Yesu yavuze ati ujya muntu yavutse ari impumyi kugira ngo ububasha bw'Imana bwiyerekanire muri we. Abantu amamiliyoni barasomye iby'uwo muntu baca batahura ubushobozi bw'Imana n'urukundo rwayo. Kubera iki uyu munsi hari abantu bavuka ari impumyi? Nta nyishu kanuni dufise, ariko kumbure hari ibituma byinshi. Ariko ico tuzi nuko ikunda umuntu wese kandi yasezeranye kubana nabo. Mbega ibyago n'imibabaro byoba ari ibihano by'ibyaha by'abantu? Oya, ntitwokwemeza yuko umuntu ashikirwa n'ibyago kubera ibyaha byiwe. Ico twokora nyabuna ni ugufasha umuntu kuva mu ngorane. Mbega Imana irazi imibabaro yanje? Ego, Imana irazi neza ibyo camwo byose, kandi yasezeranye kubana nawe no kugufasha. Kubera iki Imana yemera ko mbabazwa? N'ubu ntitwoca tumenya inyishu y'intahava. Ico tuzi nuko Imana igukunda cane kandi yiteguye kugufasha. Senga Imana ikube hafi kandi gufashe. Mbega Imana yoba yitaho imibabaro yanje? Ego, Imana irarajwe ishinga n'ibyo wowe uri kuracamwo byose. Ni Imana itari kure yawe, ahubwo iri hafi yawe kandi iragomba kugufasha. Dukeneye kugirirwa imbabazi, mugabo ntaco dufise twoha Imana kugira ngo turonke izo mbabazi. Kanatsinda ijambo ry'Imana rivuga mu cete candikiwe Abaheburayo igice c'9 ku murongo wa 22 ngo hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha. Mu ijambo ry'Imana turabona inkuru ya Aburahamu agaragaza ishaka ryo gutanga umwana wiwe kw'ikimazi n'ukuntu Imana yaciye itanga imfizi y'intama. Ibyo bikaba ari igitutu c'ikimazi nyamukuru, arico mwagaze w'intama w'Imana. Yohana Umubatizi avuga kuri Yesu yavuze ati nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mw'isi. Yesu rero ni umwagazi w'intama w'Imana yatanzwe ko ikimazi kubw'ibyaha byacu. Nkuko tuzobibona mu kiganiro gikurikira, Yesu yaje mw'isi kugira ngo afire abana b'abantu baharirwa ibyaha. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya igice ca 53 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6 ngo imishishagu yiwe niyidukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe, Uhoraho amuremeka ubwabitanya kwacu twese. Nagomba ndangize nsenga isengesho rigufi ku Mana. Uryumvirize, hanyuma mpejeje ndarisubiramwo uduce duto duto, na uce uzurasubiramwo. Mana nzima, ndatahura ko ntashobora kwikiza jewe jenyene. Ndagushimiye ko watumye umwana wawe Yesu agapfa mu gishingo canje kubera ibyaha byanje. Ushimwe ko yikoreye ibyaha byanje. Amen. Ubu rero ndasubiramwo iri sengesho, nawe uzurasubiramwo, kandi urigira isengesho ryawe ku Mana. Wumve ko urisenga rivuye ku mutima. Mana nzima, ndatahura ko ntashobora kwikiza jewe jenyene. Ndagushimiye ko watumye umwana wawe Yesu agapfa mu gishingo canje kubera ibyaha. Ushimwe ko yikoreye ibyaha byanje. Amen. Wakoze gusengira isengesho. Mu kiganiro gikurikira tuzokwigishwa ku byo kwizera Yesu no kumwakira mu bugingo bwawe nk'umwami n'umukiza wawe.